Ndabaramukije kandi turabaha ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure hejuru TV. Ni umwanya w'ayandi makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere kw'igenekezo rya 27. Reka mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku migabane ya kure, Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Tubahe ikaze aho muri hose. Abari mu Burundi nyezina turazi ko namwe mubandanya kudukurikirana kandi bitigira ari byinshi cyane. Turakengurukiye cyane kandi namwe turabahaye ikaze. Menyereye ko tubatohoreza kandi tukabategurira tukanabashikiriza inkuru ziba zivuga muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, byatangajwe n'abategetsi, umutekano, irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha makuru hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twaronse bivanye mu masoko yacu tuba tohoreje. Turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Muri iyi minsi mwarebonye ko tubandanya kubashikiriza amakuru menshi ku magara ya reveriendi kuri yo. Ubu rero bivugwa ko yoba atakiri ku isi y'abazima, niko amakuru amwamwe ariko aravugwa, ariko ntivyari byemezwa n'umugambwe CNDD FDD. Hari amakuru rero duhejeje gutohoza kuri Pacifique Ninahazwe, nawe atariko aboneka. Abantu benshi bakavuga ko ivyabaye muri CNDD FDD atakuntu Pacifique Ninahazwe yoguma mu magacerere nawe kandi ngameze neza. Ivyo byose rero twabibatohoreje kugira ngo mwumvirize uko byoba abyifashe. Gusa rero imbere gato yuko tugaruka kuri Pacifique Ninahazwe, hari amakuru menshi bagiye bamwandika ko ndetse mu magroupe agiye atandukanye naho biriko birazunguruka. Turaza kubigaruka ko wene nawe abibonye yotanga umuco ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, yaba Facebook ndetse na Twitter ntariko arandika. Ngibe rero bikaba vyerekana ko yoba asa naho adahari, ndetse benshi bakavuga ko yoba nawe aremvye cane, ngo yoba rero yarajanywe mu bitaro gahitira mu gisata cashiririje. Ivyo byose rero turaza kubigaruka ko hari ubutumwa butandukanye twaba shakiye buza kugaruka ku magara ya reverie ndi kuri yo hamwe na Pacifique Ninahazwe. Vyonda kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Reka rero tubanyuriremwo muri ibi vyanditswe kandi biriko birazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Pacifique Ninahazwe. Gibi ntabwo imba anshaka kubizana, ivyanje hakuru ni vya bibwa by'abaprofete, ariko ndababara iyo mbonye abarundi ibintu bibacanga akabura n'ubuvuga. Kubera iki shizemwo foto ya Buyoya none? Mwibuke Petero Buyoya na Petero Nkurunziza, umwe yaba hanze uwundi mu gihugu basa nk'ababisikanya. Ubu naho umwe ari mu gihugu ndi kuri yo, undi ari hanze ni Pacifique, kandi bose banyekiye icarimwe. Reka mbanze sigure hano. Kubwanyu murabizi 100% ko ntaco ba muri CNDD FDD ngo Pacifique Ninahazwe agihore. Ukuntu Pacifique azirana na ndi kuri yo ngo bapfuye umutwe wa kaburimbo n'inyoni zari kuza kurunguruka ibibaye. Abandi bavuze ngo arandika kuri Twitter, ngirya ni groupe bakorera ko ngara abantu batatu kandi harya acisha ko igifaransa cane. Hari abandi bavuze ngo bamwivye Facebook. Oya sivyo, yaba ari byo yari kubicisha kuri barya bakoresha Twitter bakabivuga. Ku makuru ngo dukura mu muryango wa Pacifique Ninahazwe bavuga ko no kuri telefone atitaba, ko gusa yitaba uwundi muntu akavuga ko yafatiriwe. Ariko ku munsi wa gatanu yahuye n'umurundi w'inshuti yiwe, barasohokana gufata agacupa, bariko bategura inama yo kubahuza n'abandi bakorana bagahurira mu Budage. Niko guca yakira telefone y'umugenzi ibwira Pacifique Ninahazwe uti ukihenduka jana n'uwo muntu mu Budage uzokwikangura wisanga ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye Bujumbura. We yahagurutse ngaho ngagasongo yeye, ageze mu rugo niho yumva umusonga, ngo sinzi ko waruvuye kukwiruka cane. Yumvise ko yo kwisanga kwa Ntare aba yinjiye mu bitaro. Gusa amakuru yavuye kuba mwegereye nawe yavuze ko yashikiriye muri shiririje, sinzi ico yoba yaravuyeko. Ngo rero ivyandikuri yo vyaje bimusanga nawe ari muri koma, ngo sinzi ko bahuriye bose bagakorana ibiganiraho. Ngo so niyo mpamvu rero atavuze kandi asa nk'uwabuze. Nayo ahandi nta Pacifique yohora yumvise ikintu
kuri Ndikuriyo ngo agihore rwose ngaceceke nk'uko abandi bose bariko barabigenze, ngo ntawifuriza inabi undi, Imana ibatabare bose kandi turabakunda, twibandanirize n'ivy'abaprofete mu kanya, jewe mbaye ndisabira nimunkenera nzokwizana, ngo nta budumu bw'amazi nshaka kumavya, Imana izobahana sha. Uwo rero n'umwe mu boba yatanze ubutumwa kuri Pacifique Ninahazwe, avuga ko ata kintu na kimwe Pacifique Ninahazwe ashobora kumviriza muri CNDD-FDD kiriko kiraba mu gihe umuriro uba uri kwaka ngo agihore, ngo bivuze ko nawe yoba ngashobora kuba arembeye ku gitanda, mu gihe rero yatanze akarorero avuga ko Petero Buyoya na Petero Nkurunziza umwe yaba hanze uwundi mu gihugu basa nk'ababisikanya, ngo naho rero mu gihugu hari Ndikuriyo ariko avugwa ko aremvye cane, uwundi nawe ari hanze ni Pacifique kandi nawe ngararemvye cane. Ayo niyo ariko arazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi rero, ubwo rero turaza gutegereza umuco wa Pacifique Ninahazwe canke abamwegereye kugira ngo bagire ico babivuzeko, nayo ubundi amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo araza kubandanya n'ibindi vyinshi tuza kubaronkera kuri aya makuru y'aba bantu bompi, tukaza kubishira ahabona ntuze gucikwa. Baduka yindi myerekano y'abanyagihugu warera akabasigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myerekano, wamengo ariko barategura bazorwanira Ndayishimiye, ariko igitangajwe rwaruka ntirwigishwa ivyumviro vya Ndayishimiye ahubwo rwigishwa ivya Ndikuriyo. Inshuro nyinshi rero ubu amugendanira yaduhaye ubutumwa bwo yariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu, akaba rero yatanze uburero butatu yiboneye imbere gato ya Pasika yo muri 2022 ari ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ndikuriye Makamba. Ndikuriye rero yari yicaranye na buramatari wa Makamba n'abandi benshi, mwe muri we rero akaba yaramushiriye telefone amubwira ngo hamagawe na General Neva, yishuye ashibura n'akaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiye yarahamagara, naho nyene agira kwa kundi. Rya gatatu abo bari kumwe baramuhanuye aritaba, naho nyene yarahagurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayikata. Niko rero uwo ashikiriza akaba abandanya agira ati twarumiwe twese, ndafise umugenzi afise ifoto y'uwo munsi nzoyibarungikira. Akandi karorero gatangaje kakaba karabonetse muri Rusama 2022, Reveriyano Ndikuriye yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana. Mwijoro niho rero hamenyekana ko Perezida Ndayishimiye yamusavye ko bazohurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yari. Baratangaye cane rukeye ntibagiye, gusa rero Reveriyano Ndikuriye yaciye agenda giturumbuka mu komine ya Bujumbura Rurari Bugendana, nta n'umuntu yarungitse muri ka karwi kiwe. Umunota wa nyuma rero yumvise ko barungitse Joseph Ntagarutimana, gutyo babarishe umubonano n'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka. Nubwo byari biteye isoni ivyabonetse byose, abantu bose rero basigara bibaza umukuru uwo ari we. Akandi karorero nta kabaye muri Ruheshi 2022, bari bavuye i Karusi bazi Gitega, niho rero habaca ko Jipe Prado y'ibiyo bitabona iruka cane. Muri sekete rero bakaba bararotse itegeko ryo kwihagarika, cari zira ko hari imodoka imucako ikamurengana. Baravugije amafirimbi ariko ya Jipe ibandanya kubenura ataco yinona. Jipe rero yagumye yiruka cane imbere ya Reveriyano Ndikuriye n'umuduga yari arimwo, yarashavuye cane. Sinzi rero ingene uwo musi batarashe ugendanira. Reveriyano Ndikuriye akabagira ati twaranaterefone abapolisi ngo bayihagarike, ariko ishikiriye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya. Tugeze rero ku masanganzira ya Karusi na Gitega, Jipe twarayihambije ihagaze ku idodani. Umushoferi rero twaramutegetse kuvamwo, Reveriyano Ndikuriye we aca aribandaniriza. Yatanze ubutumwa rero akabandanya agira ati umushoferi yarasiguye ko akora mu biro vy'umukuru w'igihugu kuko yarajanye umuganga canke veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu, kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cane bishoboka kugira atabara izo nka. Iyo modoka rero barayimenaguye biyo n'iminwa y'inkoho. Umushoferi yarahamagaye mu biro vy'umukuru w'igihugu, nabo barahamagara umukuru w'umugambwe. Ndikuriye rero yarababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'iyitwaye umukuru w'igihugu, ko kizira kuyirengana. Baramwingiza rero ngo ayireke inyarukane uwo muganga, ariko bishuye ko itavaho idatanze amande kubona yacereje umukuru w'umugambwe. Erega rero babavuyeho babona bahaye n'ibihumbi 600 y'amarundi, baca rero baragabura. Ico naco caratangaje, babandanya kwibaza umukuru wari we hagati ya Reveriyano Ndikuriye hamwe na Ndayishimiye.
Hari iminsi myinshi rero twerekana ingene Perezida Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire, ariko Ndikuriyo akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe kandi ko uzofata adovyereje inzego zomushira ku rutonde rwirabura. Birya mwebwe ntimubimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye. Uwo agendanira Reverien Ndikuriyo akagira ati jewe ubwanje nariyumviye Geras ndabiraba mubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire Perezida ariko arafata ari nziza. Geras yavuga ko ibintu biriko bigenda neza, aho nyene Ndikuriyo yaciye amuhagarika agira ati birya jewe ntavyo nshigikiye. Ndikuriyo rero akaba yavuga ko abo badeje bariko baribuka ko aribo bigisha umugambwe ruguru, kuko bibandanije gutyo ataco bazohanoba hageze amatora. Yabivuze rero ashavuye, aravuga ko mbere aca ahamagara umukuru w'igihugu amumenyeshe ko atabishigikiye na gatoya. Ntibizi rero naho vyaherereye, ariko rero murabona ko yaruhiye kubivuga icese ku mugaragaro, aravuguruza umukuru w'igihugu. Ivyo ndabahaye rero n'uturero dukeya cane twerekana ko Reverien Ndikuriyo ariko aripanga bikomeye kandi ko asuzugura umukuru w'igihugu ahari. Twebwe rero turabiraba tukumirwa tukibaza iyo bizohereza. Kumbure Ndikuriyo na Ndayishimiye bazohava baheza nka Rajabu na Nkurunziza. Mu kurangiza rero iyi ntahe y'uyu mugendanyi wa Reverien Ndikuriyo, tubabwira ingene Ndikuriyo yifata nk'umukuru w'igihugu n'abo bafatikanije. Ivyo vyose rero bikaba arivyo vyerekana ko Reverien Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye batariko bacana uwaka muri iyi minsi. Twabibabwiye rero ko hari amakuru avuga ko Reverien Ndikuriyo niwe ngo vyanugwanugwa ko ashobora gutembagaza Perezida Neva, nubwo bose rero ngo baba bari kumwe, kubera rero yari afise inguvu nyinshi mu gihugu kandi akaba atumvikana nawe bivanye n'ukuntu bivugwa ko Neva ariwe yishe Nkurunziza uwo bita Sobwo mu mugambwe CNDD-FDD. Muri bo nabo rero baciriyemwo kubiri, bamwe rero bitwa bagumye kw'iragi rya Sobwo, abo bari barongowe na Reverien, bane rero n'abakunda Neva nubwo bahisemwo kubisha, ariko vyaragayagaye ko Neva yakomeriye cane. Ubu mubwiye rero bari mw'iragi rya Sobwo. Ubu rero Reverien Ndikuriyo yasa nk'ubangamiye cane Perezida Neva, ngo niyo mpamvu Neva ngashaka kumwikurako. Ngaho rero ivyo nivyo biri muri CNDD-FDD, ibintu rero bibandanya kubabaza abantu benshi. Hari amaganya rero muri ivyo bikorwa vya Reverien Ndikuriyo abenegihugu baba bafise. Abanyagihugu bo muri komine Matongo ariko baratozwa ku nguvu amafaranga yo kwakira umunyamabanga w'umukuru CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Tubabwire ko yagiye agenera amazone ari mu makomine agiye atandukanye kandi nka hose y'igihugu. Ico gihe rero hajayo abenegihugu bakaba bavuze ko hari umutunzi cane ariko ataco abuze kandi bo bishwe n'ubukene. Aka rero bari bategerezwa ndetse banategetswe kuba bamushikira amashikanwa kugira ngo haze kuyatahana. Muri ivyo bikorwa rero ariko arakorera muri komine Matongo. Hari umwe mu banyagihugu rero bo muri komine Matongo kandi hari n'umunywanyi wa CNDD-FDD yanditse agira ati mudutabarize intara ya Kayanza komine Matongo, mu mazone ane agize iyo komine harimwo Ruganza, Kabuye, Burarana hamwe na Banga. Indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uhereye ku rwego rwa komine gushika ku bucimbiri hariko hatozwa ku nguvu amafaranga ku banyagihugu bose, ngo nayo kuzokwakira Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu hategekanijwe kugenderera amazone. Rero ngo bitegekanijwe ko izone imwe izomugabira inka imwe n'ibiseke birimwo ivyimburwa nk'ibigori, ibiharage, ibitoke, inkoko hamwe n'inkwavu. Ayo mafaranga akaba atozwa ku gukurikira: abakora mu gisata c'amagara y'abantu no mu butungane bariha ibihumbi 10 y'amarundi ku muntu. Abakora mu gisata c'indero uwufise urupapuro rw'umutsindo rwa lisansi akaba ariha ibihumbi 5, umudesete akariha ibihumbi 2, umudesisi akaba ariha 1,000. Urwo rwose rwatangijwe 1,000, n'umukene akaba yararishe hagati y'amajana 2 n'amajana 5 y'amarundi. Amafaranga rero akaba yaratangijwe abenegihugu bose, nta rugo n'urumwe rero basimba kubera ko bavuga ko muri komine Matongo ata wundi muganga ubaho kiretse CNDD-FDD. Ngo rero twebwe turatangazwa n'ingana abenegihugu basanzwe bibereye mu bukene, ariko ngo dutanga ivyo gutekerera Ndikuriyo kandi haza umugambwe wamurihiye ivyo akeneye vyose. Ivyo ndabivuze gutyo kuko nanje ndi mwabo bariko baratoza ayo mafaranga, ariko bikaba bintera impuhwe ndavye ubukene burangwa mu benegihugu. Nimba mwibaza ko mbesha nca ndabaha telefone z'utwara umugambwe CNDD-FDD muri komine Matongo, Nshimirimana Felicien mumwibarize. Ibintu ngo birateye isoni mu gihugu, twama twavyiyamirije
nta n'urwego na rumwe rurekuriwe no gutoza amahera abanyagihugu bose ku nguvu kiretse inama nshingamateka ishiraho amakori. Birabaje rero kubona indongozi zitagira impuhwe zirondera kwama zinunuza umunyagihugu mutoya zigorewe n'ubukene. Mugambwe rero ukaba uhemba Reveriyano Ndikuriyo, uramuha n'amafaranga yo kwiyunguruza, uramuha imiduga imererura, uramurihira amahoteli araramwo n'ivyo afungura, uramuha n'amahera yo kwakira abashitsi. None bigenda gute ngo agaruke kugora abanyagihugu kugeza no mu batari mu mugambwe wiwe? Ikibabaje nuko n'abatanga babikora kubera ubwoba. Perezida Ndayishimiye ngo arakwiye kugarukira abanyagihugu bagarika kano kamaramaza mu Burundi. Ako rero ni akandi karorero k'inkuru yagiye iravugwa cane, aho Reveriyano Ndikuriyo yagiye arashika, yagiye yakirwa nk'umukuru w'igihugu, bigaragaza ko ubwiwe yoba yarahanganye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, kuko ivyo umukuru w'igihugu yamukorera nabo rero nivyo bamukorera mu bice bigiye bitandukanye. Bikaba rero vyarakozwe no ku nguvu, ariko nivyo ngo vyerekana ko Reverien Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye babandanya guhangana, kandi ngo biba bitoroshe hagati yabo. N'amakuru menshi rero tubandanya kubatoreza kandi tukabashikiriza, turabandanya kubakurikiranira byinshi biriko biravugwa cane ku mugambwe CNDD-FDD, cane kuri Reverien Ndikuriyo biriko biravugwa ko atamerewe neza muri iyi minsi. Bizaba rero kugira ngo ntimuze no gucikwa ku munsi w'ejo kuwa Mungu. Hari amakuru menshi rero tubafitiye azogaruka kuri Reverien Ndikuriyo, ko amagara yiwe ahagaze ndetse nuko vyoba vyifashe muri CNDD-FDD. Inkuru rero zirabandanya kuba nyinshi cane, yaba ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha makuru. Tubutse ko umukuru w'igihugu rero yoba yatangaje ko umugambwe CNDD-FDD n'abagumyabanga bose ngo bakwiriye kuba basengera umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo kugira ngo atore imitende aho rero mu gihugu ca Kenya. N'ubu rero amakuru akaba ariko aravugwa. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza, basabe kugira ngo ntimuzocikwe, fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire, ijoro ryiza.